Weka. Iya waruzi ico nzico. Mwari kumparura ngo sa ndakubwiye ati iya waruzi ico nzico jewe. Mwari kumparura ngo gome mu. Hama ico no kumva wokora nk'ingenzi. Wanyarukiriza twagenda kwa muganga kugira ngo dukingire umwana ntazopfuka gwaye. Impunzi zifitiye umwana uko nawe sanzwe uri amaso. No, Sierra. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ikindi. Nukagira, ubaba utazi kugwa mu. Sierra. Kumba kumbwira ko ndi nyamaswa kumbe ni uri gikoko cyambaye amabara. Ko ndi gikoko we n'ambere gikoko. Nje ngaho ibanya. Sierra. Cyari cyagiye kumenya kurisha. Akaya nisa. Bibagigo yuko hana ahantu wigeze kumbona jewe. Bibagigo yuko izina ryawe kamwegeze kudyumva amajwi wawe. Bibagigo isura ye wanje urabona kuntu yabo. Urabibona. Weka mvuze ndakubwiye. Ntacyo tumunyibagiye kuko no mugera wone. Sawa waranyishe. Basigaje kumpara. Urumva kuntu uri kurangira mu mutwe wewe. Bana kuntu kurangira mu mutwe wewe. Nemaze iminsi ntibiratsi ku mugore. Wasanze muhira. Ije nagusanze ngaha. Wambwiye ko umusoni. Icyingenzi je no kurera umwana wanje hamagakura. Kandi umwana wanje nazokonga kura wewe kuruta. Niyo mpamvu wandetse. Ubuye muturabumenye. Niyo mpamvu wandetse ndigira ivyo shaka byose umunsi wa mbere. Ndakwiya. Ariko umenye yuko kibe ntikibora. Jeri cyo ndakubwiye nico. Icyingenzi nuko wize kuba. Kandi nagira ngo mbona rawufukanye. Siko? Rawufukanye. Ariko icyo ngiye gukora no gukingira umwana wanje. Nazopfuka bora. Amabwende neza. Kuko nawe ndabonye kuko ukoresha ubuhemu ufise ungana kugira ngo kindi naco ineza yitubiyinde inabi kitubiyinde kandi cyane ikindi
sawa. Twini hano. Araryamye se ko namurondeye kuri telefone nanjye nta. Ndakweretse data urugo wampaye, ndakweretse umwami unumfasha wampaye, umutima wanje urarusha, umutima wanje urababaye. Igihe nafukama namaze igihe kinini ndiko ndagusenga, unyereka yuko tuzobana gushaka gupfa, unyereka yuko ari uwisezerano ryanje. Ariko umwami uko bukeye nuko bwije akomeza guhinduka. Ndakwinginze mwami guhagarara harengeye ugarukire urugo rwanje, uruzitirire kuko ni wowe mugabo mukuru. Ndakwinginze mwami izi nzira mbi ariko arajyamo zose umugarukanye umushire ku rutonde rwiza, maze mu rugo rwacu haba amahoro, haba umunezero, tugire ibyo tutanga n'ibyo dusigaza uzomukoze Yesu mwiza. Nagenda kimwe nigeze ndagusaba gukora mwami, nagenda kimwe data nigeze ndakurira ngo kuko n'isoni. Ndakwinginze mwami ngo wikorere hanje habure, imbaraga zawe aba arizo ziboneka. Mw'izina rya Yesu Kristo Ça va? C'est bon? Yeah.
samani ya televiziyo hakura waje sinzi ariko meze neza nyine meze neza cyane barurya wapi gusa ndagiye kongera kukubona kandi birandyoye cyane kuko ujya munsi mwaraje muca muragenda kugira nasigaye mu vyumviro sivyo nasigaye mu bitekerezo bakubwira hajya mwari hajya zo narindi umutima wari ahandi hawe sivyo ndavuga ati n'umuntu kuteshobora kuba kumwe nawe numva nyine nshaka kuba kumwe nawe turi babiri sivyo rero ndumva nyine nishimye kuba nongeye kuba kumwe nawe turi babiri gusa sivyo byiza cyane hama tunyene nanje meze neza fresh gusa nanje nyene ndakumbura gusa nyene hari akabazo nyene nayifise nyene ndi mu cumba nyene nako naye sinzi ariko nyene hari nyene birebire nayo ndimo hari umuntu nyene namnekereza vyakwera mwatekereza nini umuntu nyene sinzi nyene bikubaye sivyo nasigira umuntu sivyo shanyako presigira umuntu ego nina mukubarira urashobora kunyumva ndi tayari kukumva basinyemerera umbwira uwo muntu sivyo nina mukubarira ajya kunyumva ndi tayari kukumva kuko numva nyine ndabishaka nibimenyeketse gusa bikabayeto igoye gute nyine kubwira ndabikubarira urumva nyine bikugoye ko bimbwiye cyane rwose ese basi ndashaka wisanzure kuri jewe unyisanzureho unyiyumvemo basore nyumvamo uranyumvamo basi uyu mwanya wiyumva gute kwa turi kumwe meze fresh nyine numva meze neza gusa naje sivyo ndumva umenga kubimbwira numva umenga biragoye cyane sivyo ariko ntaco rero cyanzanye ngaha sivyo sikindi umutima wanje waragukunze sivyo ndakunda ukuntu umeze ndakunda ukuntu usa ndakunda ukuntu ungana narakwishimiye cyane naragukunze tu byiza cyane gusa ndabikunze ndabikunze gusa ntugire ubwoba kandi ntugire ikibazo na kimwe sibyo byose bizogenda neza gusa ndagukunda si amatama meza shawa ijambo kweri n'iryo zaburi 50 n'imirongo 15 urandyoheye uzinyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza nawe uzompesha icyubahiro amena mwana ndumva ibintu byose byari bindemereye birangiye umutima wanjye
umutima wanje uranezerewe, ndumva hari ikindi kintu ngiye kurema muri jewe nzi ndakwambaze, nubwo nari narasubiye inyuma naradendabukiwe, ndumva nongeye kugira imbaraga, ndongeye kugira intego bugira kandi mu mutima wanje mwami Yesu wino wikazire kibikirimba cawe mwami Yesu aho unezerererwa kuko aho ubaye hari amahoro, kuko aho ugendera ijuru niho riri n'impore n'impore. Oh, haleluya. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana uhambaye, urera kandi uragororotse. Mwami ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndagushimiye ko wongeye kuntera intego bugira kandi mwami, ndagushimiye ko umpaye ibyizigiro ubugira kandi nyagora ku ngoma, ndagusabye unkomeze ubugira kandi umpe ibyizigiro bidasanzwe, undinde imitego ya satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Mwami umpe kuzonyirura, unyibagize mwami ibyo nagendemwe canke ibyo nahuye navyo, uzoba ukoze kibirengeye kizima. Urakoze kuri Imana inyitayeho, urakoze kumvise ugusenga kwanje, ndabisabye muri make byinshi nizeye ko wamaze kubikora, ni muri rya zina ryawe rya Yesu Kristo umushobozi wacu. None Dave, awamenye gute ko ari irya mbere uje ngaha gabasha? Bon, mu bisanzwe rero icari kinzanye ngaha, hariho umugenzi je mfise yitwa Tom, sinzi ko ntiwo namumenye. Bon, urumva dusenga hamwe, sinzi ko umuzi gusobora kuzi imbere yageze no kukumbaza, nambwira yuko nyene wowe usenga hajya nyene usanzwe uri n'umugenzi nyene bisanzwe, rero acambwira yuko nyene bishobotse musabira ikiyago kuko arifuza ko mwoyaga, urumva hanyuma nyene je gusa namubwira ati bishobotse nzuzi ndakubarire kuko nyene muhangasi nenda hazi nabaye nanje butuhoze. Bon nyine barambwira ati ntihajya kuvuga rugo nanje mbega uko ahantu burya haba harabaye akantu kakagora ntawe reka kuhamenya, nanje nabaye nyene ubaze nyene nabaye bubaze hama bambi sinze nyene uvyumva, sinzi yuko mbwira nyene nk'umunsi ku buryo nacyo nkamubari ati bon yiteguye kugira nyene mugire muyage nyene n'ibintu yifuza ko muyaga cyane gwarabukeneye cyane ako yego kweli nawe Kadede